Ndabahaye kaze, ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Namakuru rero mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV, aho muherereye ijya nino abari mu Burundi, mu ntara ya Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge ndetse n'abandi bari ijya nino hatandukanye nk'abari mu makungu. Ndabahaye kaze mu makuru yacu kandi nizere ko mumeze neza. Namakuru menshi cane tugira tubashikirize, amasoko yacu yadutorokanirije ngaha i Bujumbura. Rero ndabahaye kaze, amakuru yacu agira ashimikire ku ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asohoye itangazo ryihuta cane rigabisha abantu bose, by'umwihariko ririko riragabisha umutekano wo ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagarutse ku mutekano wo ngaha mu karere ndetse yibanda ku mutekano wo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turaza kubabarira ku buryo bw'idonido ingene umukuru w'igihugu c'u Burundi yaje guhura n'umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turaza kubashikiriza ivyo baganiriye, turaza kubabarira ingene vyifashe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi hari amakuru avuga ko yoba arimo aradodoberezwa n'amakungu, arimo aravuga ko yoba ari we yagandaguye uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Kuri ubu rero hamaze kumenyekana icoba cagandaguye cyangwa se icateye urupfu rwa umunyamabanga mukuru nyene w'umugambwe CNDD FDD. Turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido. Twaheruka tubabarira ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ari we Reveriyano Ndikuriyo yoba yavanwe mu bitaro yarimwo muri Kenya maze akajanwa i Dubai. Hari amakuru yatahojwe avuga ko muri leta cyangwa se abanyapolitiki banze gutangaza niba Reveriyano Ndikuriyo yoba yitavye Imana. Gusa amasoko yacu i Dubai yatubariye ko ubu yamaze kwitaba Imana. Twabaraga ko bari bamujanye ku kirimba. Mu yandi makuru kandi turaza kunyarukira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Byifashe bite? Amakuru ahagaze ate? Turaza kubibashikiriza byose ku buryo bw'idonido. Ntimuze mujye kure y'imbonesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ubu rero wowe utarakanda sabone canke partage bivanye naho uherereye, reka ndakwibutse kufyonda sabone maze uzoza uraba uwa mbere mu kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Twiza cane rero, reka twongere tunyarukire mu Burundi. Mu Burundi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asohoye itangazo ryihuta cyane ririko riragabisha. Namakuru ateye ubwoba, namakuru adushikiye, namakuru giturumbuka ashikiye imbonesha kure yacu aka kanya. Mu Burundi hamwe amakungu yagize ati, hamwe amakungu yoguma ahumirije ku kibazo c'umutekano muke uriko ushaka kwigaragaza mu karere, Uburundi buzokwigwanako kugira ngo bukingire abanyagihugu b'Abarundi. Umunyamukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakomeje avuga ko byashikirijwe nyene uyu mukuru w'igihugu c'u Burundi yabishikirije Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 31/02/2025, aho nyene yariko yipfuriza umwaka mushasha abaserukira ibihugu n'amareta yabo aha nyene mu Burundi ku kirimba iwe ikirire. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje kandi ko abariko bateza umutekano muke wibonekeza mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aha yagarutse ku muhari M23 akanavuga ko ndetse wifadikanya n'indi mihari itandukanye harimo na Red Tabara ko bagamije no kuza mu guhungabanya umutekano w'u Burundi ndetse n'akarere ka Afrika yose. Evariste Ndayishimiye akamenyesha kandi ko nubwo amakungu yinumiye ataca ariko arabivuga ko kandi babona ko atari ikibazo ca Kongo gusa. Amenyesha kandi ko wewe atazokwemera ko baza kudodobereza cyangwa se kudurumbanya umutekano mu Burundi ngo Uburundi buzokwigwanirira bukingire abanyagihugu babo.
mu ijambo ryiwe yasabye abanyamuryango wa Afurika guhagarika iyo ntambara bagashira imbere ibiganiro bakavugana ukuri bakarandurira burundu n'imizi yose imvugo zisubiza inyuma iterambere rya Afurika. Muri ivyo birori kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi yarimwo byo kwifuriza umwaka mushasha. Umukuru w'igihugu yaramenyesheje kandi ko umwimbu w'ibigori ko uno mwaka wa 2025 uzokwigwiza, ndetse akavuga ko ngo uzokwigwiza na gatatu, aho yagiriye ko anegura abarundi bakivuga nabi Uburundi kandi arico gihugu cabo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ibi yabishikirije ubwo nyene yarari muri ivyo birori byo guwifuriza umwaka musha abarundi. Gusa nyene umukuru w'igihugu c'u Burundi yarashavuye cane aca ashikiriza iryo tangazo ryihuta cane. Mu Burundi injyane ni zose, mwaravyumvishe mu minsi iheze uva nyene umukuru w'igihugu c'u Burundi iyo yavugwa ko ari we yoba ngo yaragandaguje cyangwa se yateye urupfu bw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Hamaze rero kumenyekana ico bacarateye urugandagurwa rya Reveriyano Ndikuriyo. Ni amakuru igitumuka dushikiye, hama rero bikavugwa ko Reveriyano Ndikuriyo yagandaguwe na Angeline Ndayishimiye, umutamukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Hari andi makuru rero y'amasoko yacu yatohoje atubarira ko Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutamukanyi we Angeline Ndayishimiye bamaze gushikiriza uzosubiriza ujya munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Yashikirijwe, muraza kumubona mu masanamu tuza kubereka kuri aya makuru nyene. Hama mu yandi makuru reka tubandanirize mu makuru ariko aravuga muri Bugendana. Muri Bugendana biravuga ko kuva ubu nta muntu n'umwe yemerewe kugura itongo ry'abasangwa butaka uzorenga ko nyine cyangwa se uzorenga kuri ivyo akarigura ko ntazasubizwa amahera azoba yatanze. Ibi ni nyuma yuko abajejwe intwaro bamenye ko abasangwa butaka bo mu mutumba Rwingiri wa komine Bugendana mu ntara ya Gitega bariko baragurisha amatongo bagurisha amatongo barahashitse kuri uyu wa 31/02/2025 kugira bahagarike urwo rudandazwa. Imiryango igera kuri 5 ikaba ari nayo yari imaze kugurisha ikamenyesha kandi ko yari ikeneye amahera ngo yo kwifashisha. Umusantere wa komine Bugendana ari kumwe n'abajejwe umutekano ahamagarira abo basangwa butaka gukora utundi dukorwa twobafasha kwikenura aho kugurisha ayo matongo, bakirinda kugurisha nyene ayo matongo narirya ngo basanzwe bafise ibibazo by'amatongo kandi nayo bariko baragurisha ngo bari bayahawe na Paroisse Kirimbi. Umusaneri akaba rero yafashe ingingo yo guhagarika ubuguzi bw'amatongo muri ico kigwate c'abasangwa butaka, akanamenyesha kandi ko umuntu azotanga amafaranga ataco azogaruka kubaza. Ayo nayo nyene ni amakuru twari tumaze gushikirizwa n'amasoko yacu ngaho Igitega atubarira ku bijanye n'ingene abasangwa butaka bobo bariko baradandaza cyangwa se bariko baragurisha amatongo bahawe kandi nayo atabahagije. Rero reka dusozerere muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Twabarega ko mu kanya Felix Tshisekedi Tshilombo yahuye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu mwihezo, baganiriye ku ngingo zitandukanye, ari nabyo uyu mukuru w'igihugu c'u Burundi yashimikiye ko ari itotomba. Avuga ko mu gihe umutekano w'akarere k'ibiyaga binini by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, iyo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu buseruko bwa Kongo,
yavuze ko rero umutekano ugomba gukingirwa hama batawukingira ibihugu ngo bikaba bigomba kwirwanako. Yashikirije ko Uburundi butazokwihanganira uwo ari we wese ngo yododobereza umutekano w'u Burundi. Aha perezida w'u Burundi yagarutse kandi kujya muhari wari Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi, avuga ko umunsi wose bo kwigabisha bagatera Uburundi ngo Uburundi buhagaze mu magabo buzokwigwanaho kandi ngo bugasubiza inyuma uwo ari we wese yohungabanya umutekano w'u Burundi. Abasoda batari bake mu Burundi baramaze kugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni amakuru mwamye murakurikira ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye, aho byabashikirizaga ingene abasoda bari ngaho muri Kongo bagiye guhangana n'umuhari M23 bariko barahonyangwa. Gusa bivugwa ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ataco yigeze akora kuri iyi ngingo. Abarundi n'abarundikazi bagakomeza bitotomba bavuga ko abana b'igihugu bakomeje guhonera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Reka rero ndabashimire mwe mwese mwari mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV, twabashikirizaga amakuru y'ukungene bihagaze mu Burundi. Turaza gusubira, turaza kuba tubakurikiranira amakuru kuri yo bw'idonido y'ukungene ibintu bihagaze mu mugambwe CNDD FDD nyuma y'uko Reveriyano Ndikuriyo agandaguwe n'umutambukanye w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Turaza kubabarira injyane zadutse mu mugambwe CNDD FDD nyuma y'uko hatangajwe ugiye gusubirira Reveriyano Ndikuriyo. Turaza kubashakira amatohoza neza ibijanye no mu mugambwe CNDD FDD ndetse n'injyane zihagaze muri uwo mugambwe. Turaza kubibavira imuzingo turababwira kuryo kidonido. Reka ronde bashimire mwari mudukurikiye mu makuru n'imiganiro twabashikirizaga. Gusa weho wowe utarafyonda sabone canke partager, reka ndakwibutse uco bikora kugira uzura wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza kuri imbonesha kure. Amakuru yacu nagasaga gusa no kwibutsa umuryango wa Reveriyano Ndikuriyo gukomera uko nyine birashika nibisanzwe. Nubwo nyene iryo tangazo bivuga ko ryanze abanyapolitike mu Burundi harimo n'umukuru w'igihugu banza gutangaza ku mugaragaro ko uyu munyamabanga mukuru ari we wa CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo yoba yamaze gusezera amagara ye atoba akiri mazima. Turaza kubavira imuzingo, turaza kubashakira amatohoza y'ingene bihagaze, tumuze kujya kure y'imbonesha kure zanyu. Ndabashimiye rero, mukomeze kugubwa neza, mugire impagarike n'ubugingo. Amakuru yacu yo nagasaga. Washyizeho se?